Reka subire ndabahe ikaze mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tutambutsa kuri chaîne yanyu areno yacu ya Isange TV, chaîne ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatohoza mu bisata bitandukanye, haba muri politiki, mu nkino, mu ndero, mu iperereza, mu gateka kazi na muntu, makunguye kure ndetse n'andi makuru yose aba ariko aravuga ujya nino. Ndabahaye mwiriwe abandi ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye, ni iteka n'umunezero ntangere byusubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezeho kandi biba byakorewe amatohoza. Ndabahaye kaze rero mu makuru yacu yihuta cyane yo kuri iyi saha, amakuru ahambaye, amakuru araza kwibanda mu gisata ca politiki, aho kuri ubu amakuru ariko arahwihizwa cyangwa se ariko aranoganurwa ngaha mu Burundi, ari uko Prime Niyongabo urongoye igisirikare cy'u Burundi ndetse na Reverien Ndikuriyo uramutswe umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD FDD kuri ubu ngubu bamaze gushavura cyane, bariko barashaka kwikiza umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, nyuma yuko Reverien Ndikuriyo ashatse gutembagazwa ngo ku mugambwe we wa CNDD FDD cyangwa se umukuba umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD FDD yarahatswe no kugandagurwa. Mwaravyumvise cyane ko yahawe isumu bikarangira ndetse agiye no kwivuza mu mahanga, yamaze igihe atameze neza, ariko bikavuga ko byari byakozwe mu buryo bwo gushaka kwikiza umukuru w'igihugu nyene Evariste Ndayishimiye yashaka kwikiza uyu Reverien Ndikuriyo. Yaramye avuga mu majambo menshi atandukanye ko mu gihe Reverien Ndikuriyo akiri mu mabanga yo kurongora umugambi uri ku butegetsi ngo kuzokwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora yimirije mu mwaka wa 2027 bizogorana. Gusa amakuru twahabwaga n'amasoko yacu nuko Leonidas ariwe yagira aramutswe ico gisata cyo kurongora umugambi uri ku butegetsi, ariko Reverien Ndikuriyo yaragabishije acara byanka maze Imana irakinga ubwo yagiraga ndagugwe cyangwa se yagira ahasiga ubuzima Imana irakinga. Kuri ubu rero abari mwirage rya Perezida Pierre Nkurunziza cyangwa se uwahoze ari Perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza bariko baranyinyurana mu butegetsi n'abari mwirage rya Perezida Evariste Ndayishimiye. Gusa Evariste Ndayishimiye arafise ubwoba ntangere ngo ko abo mwirage rya Perezida Pierre Nkurunziza bashobora kuzokwiganzira mu butegetsi kandi bashobora guca batembagaza intwaro ya Evariste Ndayishimiye. Gusa kuri ubu ngubu amakuru ava mu bayobozi cyangwa se ava mu bihangange mu butegetsi bw'u Burundi nuko inama Conseil de Sage kuri ubu ngubu irimwo umubare munini, igitigiri kinini cabo mwirage rya Perezida Pierre Nkurunziza. Ibintu rero biteye ubwoba umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, aho abona ko mu kuzokwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora yimirije mu mwaka wa 2027 bizomugora cyane. Amakuru rero ahambaye cyane nuko Prime Niyongabo uramutswa igisirikare cy'u Burundi ndetse afadikanyije. Amakuru rero ari ku rubuga ndetse ari no guhwihwiswa nuko uyu Prime Niyongabo uramutswa igisirikare cy'u Burundi kuri ubu ngubu biriko biranoganurwa ko yamaze gutegura umugambi ukomeye yifadikanyije na Reverien Ndikuriyo uramutswa umugambi uri ku butegetsi wa CNDD FDD. Amakuru yarahambaye nuko biri kunoganurwa ko hoba hari abasirikare Reverien Ndikuriyo ndetse na Prime Niyongabo bamaze kurungika n'indege ndetse y'igisirikare, hakaba harimo abasirikare bariko barakizura ku kirimba kwa Perezida Evariste Ndayishimiye, aho rero biri kunuganurwa ko bariko barashaka uburyo bwo kwikiza umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, nk'uko amakuru aturuka mu begereye ivyo bihangange abidushikiriza. Turaza kubandanya dukora amatohoza, turaza kubashikiriza byose ku buryo bw'idonido mu makuru yacu araza kuba agezwe ko mu masaha akurikira. Reka kandi tubandanirize amakuru yacu kubiriko biravugwa n'ubundi ngaha mu Burundi, mu gihe hariko harategurwa uburyo hoshirwa ko umuryo nyene hotorwa uzorongora inama nkinguzamashinga amateka. Kuri ubu rero kwemeza ko urwego nyobozi rugizwe n'abavuye mu mugambwe umwe canke myinshi ibizwe nka multipartite partite ni kimwe
mu byo inama nshingamateka iriko iriga ko kugira yemeze amategeko ngenderwako ayigenga. Kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 29 Nyandagaro uyu mwaka wa 2025 inama nshingamateka yaramutse igira isasa rigira kabiri irongowe na Joachim Barutwanayo. Ibwirizwa shingiro ryerekana ko ibiro by'inama nshingamateka bigizwe n'umukuru w'inama nshingamateka n'ivyegera vyiwe nk'uko biri mu ngingo yaryo y'176. Ntacerekana ko habwirizwa kwisungwa ibwirizwa ubwinshi bw'imigambwe. Nubwo biruka ariko abashinga amateka batandukanye babona ko mu kwemeza amategeko agenga inama nshinga amateka muri kino kiringo ca 2025-2030 hashirwamo ko bishoboka yuko ibiro by'inama nshinga amateka habamwo ndetse n'iyindi migambwe. Ku kibazo c'uko inama nshinga amateka igizwe n'umugambwe umwe rudende wa CNDD-FDD bamwe bati turafise abatwa batatu barungitswe n'amashirahamwe nta migambwe tuzi barimwo bishoboka ko boba bari mu yindi migambwe. Ngivyo rero ibiriko biranuganurwa ndetse byamaze kuba byajya ahabona, ariko kuri ubu ngubu nyene inama nshinga amateka ikaba itararonka ushobora kurongora cyangwa se ushobora kuyitwara nk'uko amakuru duhabwa ku rubuga ariko arabitomora kandi abidushikiriza. Naho tunyarukiye Bugenda naho inyuma y'imyaka 29 abarokotse ubwicanyi bwiswe ihonyabwoko basaba ukuri ndetse n'ubutungane. Kwigenekerezo Igitega ku 28 mukakaro uyu mwaka inyuma y'imyaka 29 habaye ubwicanyi bw'ibugendana ndetse n'iteza aho abantu 648 bari bahungiye hamwe ndetse n'abakozi 90 b'ihinguriro ry'icayi bagandaguwe. Abarokotse n'amashirahamwe yabo barabandanya kwiyamiriza hana ndetse no guhakana ubwicanyi bakorewe. Mu gihe bibuka ubwo bwicanyi ase cyangwa se genocide Cirimoso yaradomye kandi urutoke ku ruhara rw'ubutegetsi bw'ubu. Iryo shirahamwe rikaba kandi ryahamagariye ONU gushira mu ngiro ibyo yasavye kugira ngo abarokotse muri ubwo bwicanyi batunganirizwe. Ibitandukanye kandi n'igihugu bikakibanyi c'u Rwanda aho inyihonyabwoko ryo mu mwaka w'1994 ryakorewe abatutsi ryemejwe na ONU. Uburundi igihugu gitoya cyo muri Afrika y'ubuseruko kiracagowe no kwita izina rikwiranye n'iry'ivyaha byabaye muri kahise ka hafi kwabwo. Ubwicanyi amashirahamwe arwanya ihonyabwoko hamwe ndetse n'abaharanira agateka kazina muntu bita ihonyabwoko ryakorewe abatutsi uracavugwa ko byinshi aho bitabonwa akumwe. Abatutsi basaba ko hemezwa ihonyabwoko bavuga ko bakorewe mu mwaka w'1993 inyuma y'igandagurwa ry'umukuru w'igihugu wa mbere yatowe umuhutu Melchior Ndadaye. Ku ruhande rwabo amashirahamwe y'abahutu n'imigambwe nka Frodebu ndetse na CNDD-FDD wahoze ari umuhari urwana na w'abahutu ushika ku butegetsi kubw'amasezerano ya Arusha muri Nyandagaro umwaka wa 2000 iharanira ko hemezwa ko ari ihonyabwoko ryakorewe abahutu. Ubwicanyi bwo muri 72 bwahitanye abantu benshi bo muri ubwo bwoko muri Rusama 2022. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yarase kwemeza ingingo y'inama nshinga amateka ku cegeranyo ca CVR yasabye ko ihonyabwoko ryo mwaka w'1972 ryakorewe abahutu ryemezwa. Mu birori byo kwibuka byabereye ahaba abategeshejwe izabo ibugendana muri komine iri mu ntara shasha ya Gitega ku Imana igenekerezo rya 27 mukakaro y'umwaka, Padiri Vianney Nizigiyimana yahamagariye abarundi kwanka kwihora ndetse no gushigikira amahoro. Ariko abarokotse biciye kububaserukira baragaragaje ko biyumvamwo uko batawe. Oscar Ntirampeba arongoye ico gigwati c'abahungutse hamwe ndetse na Me Pascal Ntahonkuriye
umukuru w'ishyirahamwe ry'abarokotse ubwicanyi bw'Ibugendana baraneguye ubuzima bubi barimo kubura ibyo bakeneye, gutunganirizwa byankenerwa ndetse no gutotezwa n'ibyifuzo byo kubimura aho baba. Basabye ko aho baba hahindurwa ikigwati c'amahoro hakanatanguzwa amatohoza yigenga, harageze ko ubutungane bukora igikorwa cabwo, niko umushikirizo w'umushingwamanza Ntahonkuriye yongera ko ase cyangwa se Jenoside Cirimoso iranegura ukudahana ndetse no guhakana ibyabaye. Mu itangazo ryasohowe intoroto kwigenekerezo rya 27 Mukakaro, ishirahamwe ase Jenoside Canada biciye kuri Dr Emmanuel Nkurunziza, umunyamabanga mukuru waryo, ryibukije ko ONU yigeze kwemeza mu mwaka w'1996 muri raporo ya SC akaburungu 1996 akaburungu 682 ko ubwo bwicanyi bwari ihonyabwoko ryarokorewe Abatutsi, ariko Burundi ntiburigera bwemeza ico ibiri muri ico cegeranyo. Ukudahana abakoze ibyo byaha banabandanya bakora amabi mu buseruko bwa Kongo. Agatotezo gakorerwa abacitse kwicumu bikozwe n'intwaro yitwa ko ari iyakoze ihonyabwoko idahanwa. Ibintu byose bija hamwe, ibyo bikaba byitwa uguhakana. Inyigisho z'amacakubiri ya ACVR ivuga ko igomba guhindura ibyabaye cane kwanka kwemeza ubwicanyi bwo mu mwaka w'1996 n'ihonyabwoko ryakorewe Abatutsi muri 72. Basaba ONU kwemera ico ijejwe igashira mu ngiro ibyasabwe n'umugwi wayo ujejwe amatohoza, kandi ikagerageza ko ubutungane bukora. Mu majambo yavuze aserukiye intwaro muri komine, Dieudonné Hakizimana yibukije indyane zisubirije mu gihugu, agahamagarira ko Abarundi byobabera ikigwa kugira ngo bubake umubano uzira umwiza. Ku ruhande rwiwe Profeseri Lolotere Niyonkuru arongoye ase cyangwa se Jenoside Cirimoso yaraneguye kandi ukudahana kwibonekeza mu Burundi cane agacerere ka CVR kuri ico gihe kibabaje. Yaragabishije avuga ko hariho harasubira kwaduka amajambo abiba urwanko rushingiye ku macakubiri y'ubwoko, amadini n'uburere mu gihe ibikomere bitarakira. Kubwo barokotse muri ayo mabi mu bice vya Bugendana, Mutaho, Igitega ndetse na Gihogazi mu ntara ya kera ya Karusi, ico gihe hagenzurwa n'abaroberi b'abahutu ba FDD, umugwi witwaje ibigwanisho wahavuye uba umugambwe CNDD FDD ubu uri ku butegetsi ngaha mu Burundi. Reka rero shimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru twari tubashikiriza, dusozereye ngaha amakuru yacu, dusubire mu yaraza kuba agitswe ko gusa mwibuke gufyonda suivre partage.